ikintu cambabaje muri ico gihe harabaye kumera nko gutabwa pa kutabwa nyuma y'inzu me kubaho udafise droit y'ikintu usaba nk'umwana ni kuvuga ngo nari mpari nk'umwana mbenga asavye indaro ico ni ikintu numva cankomerekeje kuko uri muhiri wanyu ufise droit zose zo gusaba nk'umwana we utabifise sinzi nuko mutahaciye canke abo barahaciye bontahura birababaza. Kazoza FM, be your own boss. Uko hagiye tuvuze imiryango haba harimwo abavyeyi haba harimwo abana haba harimwo inkumi n'imisore haba harimwo ndetse n'ikibano muri rusangi n'umunsi rero turaza kuba duhagarara ahanini ku bana muti tuza kuvuga iki kubijanye n'abana tuza kuvuga ahanini abana usanga kenshi babuzwa canke badahabwa amahigwe yo gukurikirana ibyo baba bifuza mu buzima bwabo badahabwa amahigwe yo gukora ibyo bafise mu mutima kumbure n'ingaruka biheza bikagira mu buzima bwabo mu mwanya muto rero nkuko nabibabwiye umutumire turi kumwe numutumire aje kutubwira ibyamubaye ko kumbure mu buto bwiwe uko byamugendeye mugumane natwe mu mwanya muto muraza kumwumva nuko rero ndi kumwe na Madame Francine Niyongere ndakuramutse nongere ndaguhe ikaze mu bigo bya Kazoza FM yambu cane ego Francine Niyongere umumama kumbure twavuga tuti atagize ubuto bumworoheye cyane kumbure woca ugira ko udushingira intahe y'ukuntu byakugendeye wewe. Ndaramukije abagira batwumvirize mwese nkuko bavuze izina nitwa Niyongere Francine ndashimiye abantumiye imbere yuko ngira ico mvuze. Yakoze. Hama bo ni ntahe mfise nkuko turi kumwe bivuze ni ibibazo nahuye navyo mugabo inyuma haba vyiza bivanye na shwa nari nagize intahe yanje iniye jewe navukiye mu muryango w'abana 8 urimo papa mama hama ngeze ku myaka 12 13 uri umwana wa kangahe jewe ndi umwana wa gatanu hama mfise imyaka 12 13 nca numva muri jewe ndagize ibibazo novuga byari bijanye nuko numva Imana iri kwiramamagarira mu kintu ntatahura ibibazo nagize ni bitatu nariyumviriye mbega kubera ko umuntu abaho umuntu avahe umuntu apfuye ajahe ngira ibibazo numva atamuntu numwe yonsobanurira hama ivyo bibazo biraba vyinshi muri jewe ndumva kumenga hari ikintu nyene ntatahura kuki umuntu abaho hama igihe kimwe abagenzi barantumira tuja gusenga aho no kwita mu bakizwa turagenda gusenga hama famille yanje barabakatolika ico gihe nagiye gusenga nasanze bariko bigisha ku rukundo rw'Imana bigisha Imana iciri numva ndanezerewe maze kumva nezerewe ca mfata decision yo gukizwa kandi kuva mvuye gusenga naciye numva vya bibazo byose nari mfise biheze hama nca numva aha rero ko Imana inyishuye ibibazo vyanje ndadesize gukurikira iyo Mana ikibazo rero nagize mu buto bwanje gikomeye ngiye kubabwira ari témoignage nuko famille yanje barabakatolika kumva ko ngiye gusengera mu bakizwa cabaye ikibazo gikomeye cyane ntibashoboye kuntahura kuri iyo shwa nagize ego nari muto mugabo narumva ko naho ndi muto hari ikintu kimbereye inyishu mu bintu vy'Imana nari mfise kandi atamuvyeyi yari kunsigurira canke umugenzi maze gufata iyo decision yo gukizwa naragize ibibazo barankubise muhira barantutse barankariye cane mugabo ko nari ndonse inyishu y'ubuzima y'ikintu nari numva muri jewe nk'ikibazo sinashoboye kurekura narababwiye n'ukuri ndabubaha ariko simpeba gusenga mu bakizwa none bagukubita bavuga gute bankubita bambuza kujayo bambwira ati ninde muri twebwe wabonye aja mu bakizwa kubera iki wewe uzanye ibintu vyawe vy'amadini tutazi urumva nari muto ntibantahura kandi uno munsi ndabatahura peut-être niyo nzira Imana yashatse ko inkomerezamwo biciye
mu kudatahurwa n'abavyeyi kuko navyinjiyemo n'inguvu n'inyota bituma nkunda Imana mu buryo ntobasigurira hama barankariye gose narakubiswe inkoni zirenze imyaka nari mfise ico gihe baranyaka droit y'umwana muri famille amashure barahagarika kundihira ibintu vyose kujya umwana abaha impuzu ibintu vyose ikintu batakoze ntibanyirukanye noba mbeshe ariko barankuye ko droit y'umwana ico umwana yosaba cose mu muryango kumbure hashobora kuba hariho n'abandi bana bari muri ivyo bihe canke n'abandi n'indi miryango ifise abana mwe nabo mbega wotubwira uduha n'uburorero ukuntu byari bimeze ubuzima wari ubayemo ubuzima nabayemo ico gihe ntibwari bwiza bwari bubishe barakoze igishoboka cose kugira ngo nshobore guheba ivyo bintu kuri bo bumva umengo ndabamaramaje kwitwa umukizwa muri famille hama hari imyaka ya kera ya 92 93 ico gihe wamenga gukizwa n'ikintu kitabaho abakizwa babita nk'ibijuju nk'abantu batiga urumva kuri bo yari isoni rero ibihe bigoye narabura ivyo nambara mu bana bose akaba ari we wenyine nta droit nari mfise barambwira bati udahevye mu bakizwa ntuzosubire kudusaba ikintu na kimwe amashure barahagarika kundihira ku buryo ikibazo cabaye gikomeye baransiporse muri eglise nk'umwana w'impfuvyi bandihira amashure ndashobora kubandanya kwiga kuko ikibazo canje bari bakizi kandi baratahura shwa y'umuntu surtout mu guhitamwe Imana atari ingesombi barashoboye kunshigikira baca bandihira amashure biciye muri iyo nzira y'abana batagira abavyeyi mugabo avec imyaka ingwara zaciye ziba abavyeyi ntitwashoboye gutebana surtout umuvyeyi mama hama ncankurira mu ishengero jewe novuga ko nakuriye mu ishengero kandi mfise famille nibo bamenye ingene nambara nibo bamenya ingene niga nibo bamenya ubuzima bwanje abavyeyi babona bikoreka bataza aho biriko birava ariko ntibakubuza ati ntidusubire kubona bakurira canke uri kuratumara amazi abo bantu bati oya harageze igihe kubera babona ndi determine barandekuye avuga ati okay ni wimenye nuwo Yesu wawe twe ntusubire kuturondera hama Yesu ico ndamukundira ntiyandekuye yaraciye mu bantu batandukanye kugira nshobore kwiga kugira nshobore kwambara kugira nshobore kubaho ariko muhira narataha narafungura gusa hama sinshavuriye abavyeyi kuko natahuye ko ari inzira Imana yaciyemo kugira inkomeze nukuri nabayeho ubuzima bwo kwiga kwizera Imana ntariko ndadepanda ku muvyeyi ntariko ndadepanda ku muntu kandi ico kintu caramperekeje imyaka yose ku buryo sindacicuza ndashimira Imana ko yabipermese ko biba ego kumbure tukiraho nyene abavyeyi mugabo mu muryango haba harimwo abo muvukana haba harimwo abatante haba harimwo aba oncle abo bose barabona ivyo hanyuma ntihagire na kimwe babikorako barabibona ahubwo bose bumva umengo ndabamaramaza ofete ubu muri iyi myaka gukizwa umengo biragezweho umengo ni ibintu bizwi me à l'époque gukizwa n'ikintu wamenga kitazwi cari ikintu umengo c'abantu baruguru c'abantu baciriritse bato rero ntibavyumva ahubwo baje no kuturamutsa muhira bambwira ngo wa murokora rihe muri sense igayitse nkuko umengo wa muntu yatumara amajarihe cani ubuzima bwo kubaho jenyene ninyegeza mu cumba nkafata iyo Bibiliya yanje nkasoma mugabo ninyegeza toujours vraiment ntivyari bihe vyoroshe nabo muvukana nabo tuvukana ego hariho abatari babishigikiye mugabo hariho n'abari babishigikiye ko ndabiheba mugabo narahagaze ndavuga nti jewe natahuye Imana kandi sindekura ndabubaha mugabo sindekura simpeba gusenga hama Imana yaramperekeje iyo myaka yose haragera igihe amashuri ndayaheza batavyumva batabitahura ko bari bazi ko nzoca mpeba kwiga mugabo urumva nababwiye ko mama wewe yaciye apfa kandi ndashima Imana ko yapfuye nawe akijijwe ntiyabitahura ariko narabwiye Imana nimba naragukurikiye mu nzira nziza atari mbi nzobona umuvyeyi wanje apfuye akijijwe kandi nzomubonaho nagiye gusengera umunsi umwe narabibonye hama mu nyuma ndamuzanira abakozi b'Imana baramusengera agwaye aheza neza ego tugaruke gatoyi muri ubwo buto bwawe watubwiye ko wakubitwa watubwiye ko bagutuka mugabo nk'umwana yari afise iyo myaka watubwiye wari ufise 13 14 nibiki woba warakorewe uvuga ati aha aye mu muryango iwanje
barankoreye ibintu kugira bon ubu uye kumbure kubera wakijijwe urashobora kuba warababariye canke waranavyibagiye ariko iyo bya bintu uvuga ati umwana ngana na jewe sinari nkwiye gufatwa uko. Ego ikintu cambabaje muri ico gihe harabaye kumera nko gutabwa pa kutabwa nyuma y'inzu me kubaho udafise droit y'ikintu usaba nk'umwana. Ni kuvuga ngo nari mpari nk'umwana mbe ngasavye indaro. Ico ni ikintu numva cankomerekeje kuko uri muhiri wanyu ufise droit zose zo gusaba nk'umwana we utabifise sinzi nuko mutahaciye canke abo barahaciye bo ntahura birababaza. Hama kurihigwa amashure ukaja kurihigwa mu mpfuvyi zitagira imiryango ufise umuryango birababaza. Nivyo bintu numva ariko hamwe n'ivyo narabababariye kandi ndabakunda. Ego nigihe ico gihe bikihawe sinumva kumengo ni babi oya navuga nti iyo umuntu akijijwe hari ico bita ihamwa persecution numva ari ico gihe ndiko ndacamwo ariko ndavuga nti Mana imitwaro nari mfise yari 3 navuga Mana unshoboze kurengana ibi bihe ntakurekuye kandi unyigishe gusenga kandi umpe kugira intahe nziza kugira ngo nabo bazokizwe. Rero ico nshimira Imana nuko abantu bose bari muhira benshi barakijijwe no munsi kandi barabona ko ico bakoze kitari ciza. Aha sinzi mutarambaza ikibazo ikintu nagira mvuge iryo abavyeyi bashobora kubuza ikintu umwana kuri shwa yagize numva no hanura abavyeyi mwegera abana babaganirize kuko barashobora kugira shwa arizo bashikana kuca Imana yashatse ko bazoshikako ugasanga ico mubujije no munsi umubujije kwinjira muri destin yiwe kandi abavyeyi ntituzi igihe tuzobaho ntituzi igihe tuzomarana nk'ubuje umuvyeyi wanje yaciye apfa amfise 15 ans ni kuvuga ngo iyo mpeba gusenga hama kacapfa kare namwumviye uno munsi ngira mba narapfuye kubera ingeso mbi mba narabaye uwundi muntu ariko ico nagumije yari shwa nziza nagize mu kureka kumwumvira so kumugarariza mugana narumva ko ibi ngiyemo niwo mugisha wanje niho numva nzohezagirwa niho numva nzohereza muri ivyo kandi narabonye umugisha wo gukizwa ndi muto. Hari umuntu yavuze ngo iyo ukijijwe uri muto usaza ufise inkovu nkeya. Ni kuvuga ngo satani ntakurasa ngo akumare kuko ntiyaronse okaziyo yo kukwica wahungiye mu Mana hakiri kare. Rero nk'abavyeyi numva no bahanura muri shwa z'umwana mwakompanya urabivya arivyo nimba ubona ari vyiza mureke kuko ntuzi igihe muzotebana kuva mwisi kwawe kare gushobora waramubujije ico muzaniye ubuzima bishobora gutuma umwana azobaho nabi bivanye n'ingene wamuhanuye ikintu cari kumufasha. Ego kuri ayo mashwa abana bagira canke uko guhitamwo abana bagira mu buzima hari abahitamwo bagahitamwo ibyiza nk'iyo ntaho heje kudushingira hari kandi mugabo n'abandi bana bahitamwo ugasanga ahisemwo ibintu ataho byomushisa ataho vyomugeza mu buzima bwiwe mwe nabo bana kumbure wewe nk'umuntu uvuga ati naragize shwa kuri jewe mbona ari nziza kandi nubu yambereye nziza kuko narabirenganye wohanura kimwe nabo bana. Jewe no hanura abana meme tamhanura abavyeyi ni kimpejeje kuvuga abavyeyi twakompanya abana kuko imyaka bacamwe hariho adolescence iragoye hariho ibihe bigenda birahinduka ku bana. Rero nk'umuvyeyi urabiye kure utari kuriyumvira umubazi gituma ariko arakora ico swate nabagenzi babi canke nivyo yabonye mu mateleviziyo canke ivyo yumvise ku bagenzi mu babanyi wo mwegera mu kumwegera ukabona ko niho utahura ikintu yahisemo ko ari kibi canke ari ciza kuko nk'ubujendi studio iyo banyegera bakambaza bari kubona ko ntagiye mu bintu bibi ariko bagiye barabibona après. Ni kuvuga ngo abavyeyi twegera abana tureke kubajija kwa kure tubagira abagenzi tubaganirize kubera ikuri kurakora iki kubera ikuri kurafata izi programme n'aba bantu ubona ko umuvyeyi urabona ko badatomoye kubera ikuri kurakora iki kuko mu kumwumviriza uzobona ko ari mu bintu bibi canke vyiza. Rero abana nabo umwana ikintu akora aja kuri defense arakwirinda arakunyegeza kuko utamugize umugenzi mugabo umugize umugenzi akubwira na vya bindi utari kumenya. Ego tugarutse gato y'iko ntahe yawe kuri ikiyago hagati muri famille umuvyeyi papa mama abana canke na famille yose iri yagutse baragira igihe barahurira hamwe barayaga umuvyeyi atasha abana ni papa ni mama
muri ico gihe wari uriko uraba muri ivyo wewe byari bimeze gute? jewe nta kiyago twagira cyane kuko ntibampa umwanya nico nikindi numva umengo nico nipfujije ntaronse iyo bampa umwanya nari kubabwira kandi nibaza ko peut-être bari kubitahura ariko rero ko ntaronse uwo mwanya navuga nti reka ndabigire mu bikorwa reka ngire intahe nziza reka ni comporte neza reka babone ko ndumugwa neza muri ico gihe kuko harageze igihe barareka kunkubita barabonye ko biri nabaye umuroberi nyene wo kuba mu mana murokore barampebera bavuga ati bon reka tumuhebere kuko tuzova tumwica n'inkoni rero ni kuvuga ngo ikiganiro sinakironse mugabo ibikorwa byaraberetse ko ndi mu nzira nziza yego ibyo waciyemo byose nta bikomere byagusigiye ushobora kuba ubu uye kumbure warabikize mugabo hari ibintu biba mu buzima bw'umuntu akavuga ati jewe iki kintu kiriho peut-être nk'akarorera abantu bari trop émotive usanga abantu kumbura akantu kabaye kaba kabi kaba keza amosozi yaramutanze hasi canke ugasanga umuntu yafise umutima ugumye kubera ibintu aba yaraciyemwe wewe nta bikomere byagusigiye jewe nta si bikomera ahubwo vyanyigishije muri sens positif kugira umutima wo kwitaho abandi comme nabibuze mu ntango narabuze affection mu ntango nategezwa kuyironka narabuze one of kinako kuko urumva banyigije yo kubera gukizwa kare ico nabuze nadesize kugikorera abandi iyo periode novuga yambereye mbi navuze nti ikijewe nabuze ko bishoboka ko umuntu akibura ngira ndagikominika abandi ngira ndagiha abandi sinzi ko ntahura ni kuvuga ngo kuva ivyo bimbaye ko nagize umutima uri sensible ku bibazo by'abantu nagize umutima wo gufasha abantu kuko jewe nakuriye mu maboko y'abantu bamfasha kubwico onye nabuze muhira umuntu yarambona muri eglise nkabona nzaniye iki nkabona akabona ubukene bw'ico nkeneye akakinzanira ivyo bica bidevelopa muri jewe umutima wo gufasha abandi ego kuri ku ruhande kumbure ukiri muri ivyo ukiri umwana ntaho byashika kubera ibihe uri kuracamwo ukiyumvira ukagira ivyiyumviro novuga ntibirengeye nyene umwana bibi byo kwiyumvira harabo bavuga ati ni yahure canke ibi vyiyumviro nyene bidatomoye oya ivyiyumviro nk'ivyo ntivyari kuza kuko inzira narimo ya n'inzira nziza yo gusenga ahubwo vyatumye menya Imana cane vyatumye ngira umwanya wo gusenga cane hama Imana ukwirondeye irakwihishurira imitwaro yanje yari itatu navuga Imana unyigishe gusenga unyigishe umpe liberté yo gusenga umpe Bible gusoma cyane ijambo ahubwo ibibazo vyansugumiye cyane mu Mana ku buryo vyaremye muri jewe kwizera gukomeye no muri uku gukura kwanje gushika no musaho ngeze nukuri uburyo nzinanyemwo n'Imana canke nizeye Imana simbona ikibazo na kimwe co ntera ubwoba nta na kimwe bivanye na passe naciyemo yasugumiye kwegera Imana gose rero mu yandi majambo mvuga nti Imana ya permesse igihe no kwita kibi canke kigoye kugira ngo iforge muri jewe ikindi kintu cyo kwizera ireme muri jewe kwizera kugira ngo bizomperekeze mu nzira yose nzocamwo ego ubu uyereka kumbure tutandukire ku ruhande rwahubaye mu kibano mu yindi miryango nta bandi bana canke abantu banakuze wanashaka canke donc imisore n'inkumi boba babayemwo muri ubwo buzima kubera kwimwa kugira guhitamwo nk'umwana abavyeyi bakabatererana imiryango ikabatererana aho ubaye mu kibano ego mu bantu vraiment tora tubonana barahari abantu bagira ivyo bibazo nanje kuko nzi ko nabiciyemo biranyorera kubafasha burya ikintu warakibayemwo biroroha kugira ico ubwiye umuntu kurusha ikintu ndabahanura nico ikomporte neza uno musi bashobora kuba batagutahura mugabo faso wifatamo ico muri ico kibazo biratuma bazogutahura mu gihe kiri imbere abantu nkabo turahura nabo hama nkabafasha mu kubasengera no mu kubahishurira iryo banga ryo kwegera Imana gose kuko nimba ico gihe kirenganye ni Imana igikora niyo permeta ko biba kandi nituma ubivamwo ikintu ndabahanura nico kuko nico nize nanje ico gihe wari ukiri muto wari ukiri umwana mugabo buri mu mama nawe ufise abana
wiyumvira yuko ari iki gituma abavyeyi kenshi badaha ubwo burenganzira abana babo bwo guhitamwo bwo kugira amashwa yabo? Ikintu nibaza nugutinya ubuzima abana babo bojamwo, kuko nanje nicabatumye bangirira ivyo nukubona umenga ngiye mu nzira atariyo. Naje nk'umuvyeyi mfise abana bariko baja, mfise umwana mukuru afise 13 ans nk'ico gihe narimwo, ndamwiyegereza cane, ahubwo ndahakwa gutinya ko nohava ndamukarira nk'uko bankariye, nkamutwara buhoro, kuko ni imyaka umwana batanguye kumenya ibindi, kandi ntimuba muri kumwe kw'ishuri hehe. Ndamwiyegereza kuko ndabona ko ico kintu arashobora kudesida nabi. Ni kimwe navuga tukubegere, tubagira abagenzi, kuko umuvyeyi arafise uruhara muri shwa y'umwana. Iyo ari mbi yomuhanura neza akabivamwo, mugabo ari nziza akamwankuhaja kubijamwo. Rero mu gihe hatoye shwa nziza ukayimubuza, umumuhushije umugisha wiwe canke kuzobaho neza kwiwe. Mbega tukirivuga nyine ku ruhara rw'abavyeyi, umuvyeyi ntaho atuma umwana wiwe agira shwa mbi mu buzima bwiwe? Birashoboka. Habaye gute nk'akarorero? Nk'akarorero nako kiwanje, ngaruka ku ntahe yiwanje. Mugabo we ntwari mu nzira mbi? Jewe sinari mu nzira mbi, mugabo iyo numvira ko bariko barambuza muri iyo shwa yo gukizwa mbona irimwe ubuzima nzobandanya, iyo numvira nkayivamwo, uno musi ngira simba ndiho. Murazi ingeso zihari mw'isi, abana b'abakobwa barononekara hakiri kare. Iyo numvira hama kacapfa, donc ivyo nagira nje mu ndabivuyemwo, hama ndamwumviye, hama ntitugumanye ngo anyakompanye muri ivyo yanshizemwo, urumva ko ubuzima bwanje butari kugira sens. Kumbure kuri ico gihe canyu wavuze ngo hari nko muri 1992 sico kimwe n'ubu urabona abana benshi kumbure amashwa bagira abara amashwa atabereye mabi, abara amashwa mabi bagira, ugasanga abavyeyi bariko barahangayika, imiryango iriko irahangayika. Kubwawe ugerageje kuraba, ugize comparison y'ico gihe n'iki gihe c'ubu, ubona ari iki coba gituma abana benshi bahitamwo nabi muri kino gihe? Igituma abana bahitamwo nabi ico twita amajambere kiri mu bintu biriko birica abana. Sindiko ndavuga n'abana gusa n'abakuze. Kera hari ibintu bitari bihari, uno musi hari ama WhatsApp, hariho ibintu baraba ku ma Facebook, hama umwana wese afise telefone, umuvyeyi akaha umwana telefone kuri 13 ans 12 ans, ntuzi ivyo ari kararaba, ivyo bashirako ntavyo uri kura control, ivyo ari kararaba ntavyo uri kura control. Hama hari ama film, hari ama telenovela, umwana yirigwa imbere ya televiziyo canke ku migoroba canke après midi, umuvyeyi ari ku kazi, umwana après midi yo nturi kura control ivyo ari kararaba. Muriko murumva? Donc mu bintu uno munsi vyo tuma umwana hitamwo nabi canke yononekara kare, hariho ico turiko turita amajambere, mugabo arico kiriko kirica abana bacu. Ico gihe muri iyo myaka yacu twe ntivyari bihari, ariko uno munsi umwana wa 10 ans abazi kwinjira mu ma option atandukanye ya telefone, umuvyeyi adashobora kumenya. Bamwe ntibamenye ivyo bariko kwinjira muri ayo ma option. Unuko urumva, ni kuvuga ngo ubu ivyica abana ni vyinshi. Nico gituma nohanura abavyeyi kugira abana baba bagenzi, apana ko tuba abantu b'amategeko, apana ko tuba abantu b'ibitsure, kuko umwana arakwiga akakuraba. Abona uri umuntu mushira ku murongo icakora arakwirinda, kandi umwana abazi faiblesse y'umuvyeyi, abazi ntaho akomereye, avuga ati uyu akabona ibi aranyica, reka rero ndamuha umugongo. Akarara ku telefone uzi ngo araryamye je azindukira ku ishuri, ariko araba ibintu bimwica, ariko araba ama porno, ariko araba ibintu biteye isoni. Ni kuvuga ngo uno munsi biragoye kujera iyo myaka ku mwana ari muto akiri muri famille, ivyo tubaha ni biki. Ariko ivyo kumbure umuntu agiye kuraba nivyo biri mu vyica abana, mugabo hari gihe usanga isi tugezemwo ari ibintu biri indispensable. Ni gute umuvyeyi yokora kugira ngo arinde wa mwana wiwe nubwo abafise iyo WhatsApp, nubwo abafise amasheni muri televiziyo, kugira ngo ntaze aheraho mu kugira
amahitamwo mabi mu buzima bwiwe. Nibaza ko hariho discipline ushira mu rugo rwawe. Kimwe mfatiye kuri example y'uwanje, jewe hariho amashene tutaraba muhira. N'abana barabizi, narababwiye kirazira kurabiza ishene iyi nini, niyo ndose umukozi agashaka gutisha agashiramo bampa raporo ntarashika. Uriko uravyumva, hariho ibintu bitari bibi mugabo kuki abiraba, kuki avyinjiramo. Uriko urumva rero umuvyeyi cakora ubwira umwana ububi bw'ico kintu ukareka kubimuhisha, kuko bimuhishije azobidekuvra kandi aca bipratika ngira ngo bakiri kare. Uramubwira ububi bwavyo ukamuhanura, ni kimwe navuga co kugira umugenzi umwana, kuko hariho imyaka uzokwifuza ko kumugarukana utabaye umugenzi kuri iyo myaka mito bitagikunda. Abana uko mwagiye mukurana niko mufata, kuri duza kuduga nico gihe cyo kumwiyegereza akamenya ivyaraba n'ivyo ataraba. Tugushimire Madame Francine kubona wadusangije intahe yawe, wongera uranahanura kumbure abana n'abavyeyi ari nabo abo bana kumbure Burundi bw'ejo. Mwakoze cyane kwita mu kiganiro akabanga mu muryango. Murakoze cyane, mwakoze kuntumira. Ego reka nshimire namwe bw'imwese mwariko muradukurikirana. Linda Bushasha nje nako ndabashikiriza kino kiganiro, ndabipfurize kubandanya mugira ibihe byiza ahiwanyu.